Nkunda umuziki cyane numvise indirimbo cyangwa umuziki ndumva nezerewe cyane jewe umuririmbyi numva niyumvamo kandi numva wasi nkunda cyane Olegue indirimbo yiwe yitwa Olegue ayayaya yisuka matabizu tesa kubembe ubu tuzobibona umunsi uherezo senga abakristo ndazi biri oh my god ako nyene niko bandanya nuraheza bandanya masa trekkinga okay kinga oh tumufasha kureka winga lakinga genga egera umukiza kuko niyo nzira ishika oh popo ivyo navyo popo oh mana yanje mana yanje hezagira bashake banakweme Ziba ASTV ndongeye kandi kubaramutsa nongera kandi ndabaha nikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi ndabatuye umutumire wanje turi kumwe uyu munsi ntaragira no kure reka atwidondore mu ncamake bro witwa gute nitwa Bukeneza Fijasi Bukeneja Fijance nta akazina k'ubuhizi kazina nitwa Filgad turi kumwe na Filgad urashobora kutubwira Filgad ingene igyaje umva jewe igeze n'igituma bararinyise nkunda umuziki cyane numvise indirimbo cyangwa umuziki ndumva nezerewe cyane gose sana urakunda umuziki cyane yes nk'umuririmbyi w'umurundi wemera uvuga ati jewe uyubunye asharanesa ukunaririmba jewe umuririmbyi numva niyumvamo kandi numva wasi nkunda cyane Olegue wow Olegue urazi indirimbo yiwe nshasha ndayizi tugire ko ivuga gute indirimbo yiwe yitwa Olegue ayayaya yisuka matabizu tesa kubembe ubu tuzobibona umunsi uherezo senga abakristo ndazi biri oh my god ako nyene niko bandanya nuraheza bandanya masa trekkinga okay kinga oh tumufasha kureka winga lakinga genga egera umukiza kuko niyo nzira ishika oh popo ivyo navyo popo oh mana yanje mana yanje hezagira bashake banakweme Yesu akiri ku isi yaravuze ijambo riti nta uzoja kwa data jewe ntamujyanye ariko tukibagira ivyaha tukikorera hajya mani ikiraho kwihweza icyonzi itadipiga fimbo cyapa moto ubu n'ubutumwa buvuye ku mutima ushibira uboneka n'ibitaro bwanenda wow ngoyewe tukubona umufan wa Olegue unza ko n'indirimbo yiwe ayizi cyane bro mu buzima busanzwe ukora iki jewe umuzamo usanzwe nkora nyene akazi ko ngahaye nyene hamwashikiye kwa Audrey niho nsanzwe nkorera niho nashikiye udukora uduki mu ncamake akazi ko mu nzu yes kandi urakishimira no gukora akazi ko cyane ndabishoboye yes nk'intambamyiwe ugakozemo igihe kingana gute jewe nasese igihe kirekire mugabo si gito ni nk'amezi 7 gusa niyakwiye n'ahandi hose nta nakandi kazi je ko mu ndane bwakore nashikiye aha niho nashikiye jewe nta kandi amezi 7 niyakwiye gusa yes nk'intambamyi umaze kubona mwako kazi ko mu nzu ingene ugakora ni nkiziye nkawe umazemwo imyaka amezi 7 nukuri jewe ndashima aka kazi naje atakintu na kimwe nzi urazi umuntu avuye ruguru nta bintu waje uva ruguru naje ruguru naje baha ugira nikure naho haruguru ibugarama gusa ibugarama ko muna numva ngo abantu babo bamanuka ngo nk'imifuka baradunyura kumva we wajangenze gute washitsi no gute we kugira nshikino jewe mbere hari n'umuntu yavuze ati burya wewe nanavuze ati je nshaka kuja Bujumbura nshaka kumanuka Bujumbura aravuga ati none rindira nanabwiye mbere umuntu nyene yokandangira akazi acavuga ati reka nzokurangira burya rero bimaze kugenda uko ndatombora umuhungu ahantu nashikiye burya rero bace barampenuze bace banyerekana kwishira hamwe ishyirahamwe ryitwa societe ritanga abakozi burya rero ndagenda ndiyandikisha wiyandikishije uri hadimiri ndiyandikisha mbere ndaduga kubera uzana akaranga muntu ugaca wiyandikisha ugaca uduga mbere ndaduga ndamarayo indwi 2 muhira
mvuga ati burya gabashaho ntibyagenze gute ubwo ntibanyibye bizogenda gute mugabo ufite telefone bace baguha telefone bace bagutanga nomero za telefone ako kazi kabonetse bagace bagutumako burya rero jewe nuko nyene nakarose ndatombora ngahaye ko bagira sinenda hazi sinenda hazi sinenze n'ikintu na kimwe jereshe ndashika sange nje ngaha Imana yahezagira byinshi ntari byo narinzi bese barabinyi aha urashobora kumbwira ninde yakwigishije guteka umaze gushika ngaha je nshize ngaha umuntu no bishimira yabinyigije Audrey ni Audrey ngo niwe yamwigishije my god uri soko bizi guteka cyane byinshi bazi yarabinyigije nta kintu kimwe narinzi ahubwo ahari hose Imana yubahwe amubwira akajambo kamwe rero ndazi ariko aratwumva nukuri nawe bareka aratwumva nukuri Imana imuhezagiye n'ikenda mubwiye kandi ndamusaba imigisha n'imihezagiro ku Mana biramaze gushika wowe ukazigiza kuzigiza gusa nkishiga nazigiza n'umuceri narashayisha nakamara maza ukajigiye nkavuga none ahaye boss niyaza cyangwa mabuja kaza nza kubimuha gute bizakugenda gute mvuga mbere harageze igihe mvuga ati nukuri jewe nosubira inyuma nobona nidugiye nkaduga kubera ibintu ndiko ndakora bana ntibishimisha abantu mvuga ati nukuri ntangorane ko reka ndabishimuko bakavuga ati nukuri uzobimenya nukuri uzobimenya rero nk'ubu ntiwumva ubwoba ujanye ku meza indya zigiye canke cyane ubwoba bwishi kubera baca bambwira ati ibi bintu byagenze gute ibi bintu ubona bikoze gute yo ati nukuri mumbabarire nukuri byagenze uko ngireje ntibizogenda uko kandi bigasaba bikagenda mvuga ati Audrey nukuri ndagusavye umfashe ubinyereka ibi bintu nukuri uzobukoze muguhuye undashima Imana byose ndabizi ubu nta kintu na kimwe ntazi yarakwigishije gukaranga amafiti y'ibiharage amafiriti y'ibihaga amafiriti y'ibiharage ndabizi ibyo ndabizi ko bitabaho Izo ntiyari kurinda kubivuga. Sabwa ndi Audrey nazi guteka vraiment nazi guteka amafiti y'ibiharage. Je ndabizi kubiteka mbere unzozi je ndabikwigisha amafiti y'ibiharage. Amafiti y'ibiharage simbashi ntavye nomenya ko yeri. Ngira ntavye nobanze ivyo bintu vyongoro basi nuko. Uravyemera ko vyoba bibarega biriyo nuzi ko ubunye uko imisi igenda iraza n'ubuhinga bwo guteka butera bugwira mugira mawe ati je uyu munsi shaka kugutekera amafiti y'ibiharage bien bazanumbe ko abishoboye kweri kandi avuze ati ndabishoboye nzoca mvuga ati binyereke kugira nzo ndabicopore birateze cyane usanga ruduharage nyene twumutse dukaranze neza so ariko urabizi neza guteka fresh ndabizi unye na president wa mutekera aguhamana ahantu avuga ati ahaye naho iye bifungura umuntu umutegetsi akavuga ati bicopore nayo be nkoko no vuga ati shiraho umpibirungu gusa nta kindi ndagusavye je nico no vuga nuko yes nyibutsa kakazina kawe nitwa Bukeneza Frigias kakazina kakandi kubuhizi Filgadi mwayibonye muzi musanzwe asanzwe ari umukozi wo mu nzu atunganya ivyo mu nzu so we watugiye intambamyi wahuye navyo so nk'abandi bantu wohanura abandi ba jeune mungana canke wasize hari haruguru ashobora kuvuga ati jewe sishobora gukora akazi ko mu nzu umengo ngo karakengeretse canke ngo ntibaguhemba ngo amahera afadika kwa ni nkakahe kamotera urundi gwaruka gumva yuko akazi ko mu nzu atarakazi nyene keza canke gasuzuguritse aya kazi ko mu nzu nukuri ntigasuzuguritse mugabo mu gihe atakubuzi urumva birateye isoni usanga uri kurakora ibintu bitari ibyo mugaje nk'akamuntu watera abandi bagene nka jewe no badera kama nk'umuntu atabizi akavuga ati ntabyo nzi yoshobora kuvuga ati jewe ndabasavye mupfe mu mpema mara makeya mugabo mugiye munyize byinshi mu binyereke mugamaze ari nk'umuntu azi ibintu nukuri akazi ko mu nzu nukuri nakazi kameze neza nta ntibagu ubizi nukuri ntangorane ntibakudurumbika ngo bagutuke nk'ubugemegeye gukora akazi ndajya kwitemberera nkaronka umwanya nkajya kwitembera nkatemberera n'umugenzi akazi ko mu nzu nakazi kameze neza cyane kubera ntibakubuza niyuja uguma witembera nkuko nyene watugiye kandi kuri umufana wa Olegue imbere yuko dusozera ikiganiro cacu ebana uri umufana w'umuntu antwe ubuzi indirimbo nyinshi ziwe ducishize ko rero akandi kanyuma ko gusozera ikiganiro cacu kugira tugisozere turi muri mood nyene ya bien tribal twitambire mati twimanukire dutwike
yo reka ndayiyumvirize gatoya kugira ngo ibintu bize kumera na kijibeni ntayuzi katwumvirize rega ibintu mu mutwe urumva birashobora byaracanganye guhara urumva reka ndayiyumvirize gatoya kandi ariko aradukurikirana ucugira n'akajambo mubwiye tubwira urashobora kutubwira nk'ibintu bitatu muhuye na Olegue nk'umufana wiwe nk'ibintu woshobora kumusaba jewe nka Olegue ikintu numva mukutanye ubunyene mwibaraba uye dukutanye ndavuga ati ngujya Olegue ikintu nomusaba kujya mu ndirimbo yiwe nka mu mudasere wiwe urabizi no gutaha cyane cyane ducishirize ko kweli je ndakuririmbira indirimbo yiwe cuyitamba sivyo okay twagiye na kijibeni irabinyuma ibora zibeye iwanje nta bintu vy'ideni sohoka rero guri baby ibaby iyo karero guri baby ibaby sohoka rero guri baby ugwego o Eji Olegue aya muzade muragura ego turagura gotare muragura ego turagura ndabona umutahe ndawugarura izimari zira mbesha none ibikumwe birivugira sho y'abana bazi kunyonga bazi kunyonga gukoropa byo biri mwihe sino guhideni mutama wo cyutangura kwinyegeza gaponyoko katanga muri kombolela oyaji kora yume nyarutsa mbike karaya urabizi cyane urabizi gose yes Olegue ndibaza zodukurikirana abana ko yaronse n'umudansi umushasha azokurondera yagushire muri clip umutambire fresh sana reka ndagushimire cyane kubona washimye ko tuganira yego nukuri namwe ndabashimiye kubona mwarengutse ngaha mukankoresha ikiganiro nariko baradutegera bose ndabashimiye kubona bafashe kanya kudutegera kutwumviriza mwakoze yes reka nshimire n'abakunzi ba STV mwabonye natwe babonye yuko twari kumwe n'umufana wa Olegue kandi arabizi cyane azi no gutamba twizere yuko iyi message uzomushikira Olegue vuba azoca kurondera gushira muri clip cyane nanjye vyonyohera cyane nukuri numva ndabihimbare ahubwo ntanguye gushima ntegereza kumushikisha iyi message imushikeko cyane nanjye nojyoherwa cyane ahubwo ahari hose yumva amahoro ahubwo ntanguye gushima vraiment numva nezere mu mutima ati nkamwe yonshiramwe honyene noba mvumye yes nzoza kugutora maze tuzozanana ngaha tugutore muri clip yiwe agushiremo utambere gurabizi gose cyane nojyoherwa ahubwo ahubwo rero ahoye cyane nta wundi umustar none ni Olegue wenyene undi mustar akatwumve undi mustar no kwiyumviriza nka katwumve canke unyibutse birashobora ndakwibutse ubundi ukunda reka ntaco tuzomukubaza mu kindi kiganiro rundi uzobaye wagiye muri mudu wamenye nanjye nogerwa cyane no kuri ahubwo ntanguye gushima ndanezerewe cyane kubona mwankora iki kiganiro aho muri hose mani bahezagire asante bye bakunzi ba STV twizeye ko mwagize ibihe byiza turi ngaha ku bwanyu kandi turabakunda cyane bye